VBL bavuga bati Vitaro Basketball iragarutse mbega mwebwe muri Febabu bimeze gute mwiteguye gute bitunganije gute muri rusange kiretse yuko uno mwaka twaronse umwanya kuyo kwitegurira ihiganwa bitandukanye no mu mwaka uheze aho twari dufise amezi 3 tugategerezwa kuyakoramo ibikorwa byose byari bikenewe kugira ngo uzobu wa mbere azoshobore kumenyekana imbere y'itariki 30 z'ukwicenda ubu rero nagahengwe kenshi kuko twarabironke umwanya ukwiye twariteguye bikwiye ninaco gituma championnat y'uno mwaka izomara umwanya munini kubera yuko twabikoreye ko neza kugira ngo turabe yuko hoja harajamo meme n'amahopo bikenewe kandi ko ihiganwa ryo bagiza narijya mubona yuko hiyongeye kw'imigwi 4 izokiyongera ku migwi 8 twakinishije mu mwaka uheze akaba ari umugwi wo mu Rumonge umugwi w'Igitega umugwi w'igisirikare Muzinga hamwe n'umugwi wo mu ntara ya Makamba Aigle Noir. Uravuze ko mu mwaka uheze mwari mufise umwanya muto mwiteguye gihuti niko twovyita muga vyagenze neza cyane byari byiza cyane ko by'abantu babonesheje amaso haba kuri terrain no muri organisation muri rusange bon ntituri bubikompare n'ibitaratangura ubu ariko reka dukompare intango z'umwaka uheze imyiteguro y'umwaka uheze n'imyiteguro y'ubu itandukaniro ririhe akarusho nakahe cyateye imbere ubu mu kwitegura n'icyahe ku ruhande rwanyu donc impinduka zihari ubu mugiye gutangurana nazo zitandukanye nuko byari bimeze mu mwaka uheze ubu mwaronse umwanya wo kubitegura neza ahanini n'ibyaha twarashoboye kugira inama ya bose yategerezwa gufatirwamo ingingo kandi zifasha ugwaruka rw'u Burundi muri basketball mu mwaka uheze kubera atanu umwanya ivyo byose ntari byo twari tuyumviriye ko twararekuye murabona yuko kuri departement wasanga mu kibuga arabanyamahanga gusa mugabo rero twaricaye n'abantu b'indongozi yaba mu gihugu canke muri basketball baratubwira amakenga bafise kuri kazoza k'abarundi muri basketball Assemblée Générale iraheze irafata icemezo yuko hoba impinyanyuro kugira ngo umwana wo mu Burundi nawe aronke ikibanza ni navyo rero byahavuye biva mu nama ya bose yuko mu banyamahanga atamuguzorenza abanyamahanga 5 muri effective yose ko 3 batazorenga mu kibuga no kuvuga rero umwana wo mu Burundi n'imibiri buri mu mugwi abakinyi 2 b'abarundi bazoba bari mu kibuga hari aho bizokunda nuko 3 canke 4 meme 5 bizovana n'ingene baba bameze bazotegeza ko bari mu kibuga ariko mwumve yuko kujya twabonye inkino mu mwaka uheze aho wasanga wakumbura umurundi kumubona mu kibuga ubu mwumve yuko ari ntabanduka yuko omwe abarundi 2 bazotegeza ko bari mu kibuga bitandukanye nuko byari imbere yari sample uko umuntu yashoboye kubikora niko mu mwaka uheze ico sinzi ngene bon ni kubera kumbure twari twaronse umwanya kugira ngo tuyage kuko ubwa mbere twari dufise ihangiro yuko basketball isubira gukinwa kuko abantu benshi bari bataye ivyizigiro bari babonye yuko basketball idashoboka kandundura mwarabonye amamaci y'amajonjora yuko abantu twita ko arabafana baza kuraba match aba journaliste gusa mugabo rero au fur et à mesure uko Imana yagira tuba hafi bikorwa biragenda neza niko twagiye tubona abafana bagaruka gushika naho rero basubira kuba nkuko twari dusanzwe tubamenyereye ubu rero abafana abazoza no sema bazora abanyamahanga mugabo bazobona n'abana b'abarundi bariko baraduza amanivo ego kucereke kuri yo ntungayo nyene watubwiye yuko mutanguye kare bashobora kuronka n'akaruko cyangwa mwashamo n'izindi tunwa mbega uvuga ati bizobana yakwa kundi nyene byabiciro ni byabindi nyene kugira umuntu yumva ingene yitegura mu bisanzwe uko VBL isanzwe tunganijwe ibiciro biba biri hasi nkuko mubizi burya abiza kugorana gato iyo tugiye mu ma playoffs
aho usanga haza public ivuye mu gihugu kibanyi cya Kongo, ugasanga haravuye muri Tanzania, ugasanga n'abavuye ruguru baramanuka. Rero kubera yuko tuba dufise ikibazo cy'uko ikibuga ca departement twakira kwizo nkino kiba ari ikibuga gitoyi kidashobora kwakira abantu benshi, turaheza tukaduza itike kugira ngo naho nyene turabe ko twogabanya hinjira abantu dushobora gukurikirana, kuko mu bibuga arashobora kuza umuntu afise ikibazo cyo guhema, umuntu afise ikindi kibazo. Rero hageze ku muyevakiwe birashobora kutugora, naho mubona twama dufise ambulance hajya iza kudushigikira. Rero ni vyiza yuko tugerageza ku buryo umutekano w'abafanzi bose baje kuraba usigara ushungerirwa neza ku buryo ataco hapfa kitononekana. Moses, dusubiye inyuma gatoya mu misi heze imbere gatoya y'ubuyobozi buhari ubu bwa FEBABU harakunda kuvugwa utuntu twinshi, ugasanga hari utuntu two kwidoga, ndetse rimwe na rimwe haravuzwe no kutumvikana hagati y'ubuyobozi na komite executive. Mugabo ratubwiye ko mwagiye hamwe mukiga nk'ikintu gikomeye nk'ico, mukavuga ati twameliore nyene umwana wo mu Burundi areke kuza buri umwanya kubera ko abanyamahanga babaye benshi. Indani muri komite executive gukorana kwa federation kw'inyobozi n'abapresident mugize komite executive imwe, ibanga ni ryahe ryo gukorana ku buryo mushika ku ngingo nk'izo zikomakomeye kandi ubona yuko zifise ico zunguye basketball yo mu Burundi. Harya abarundi barabivuze neza, ngo umwe yaruvuye bukuri ugakwira hose. Twebwe n'ukuri urongoye ishiramo ry'umupira w'amaboko basketball FEBABU, Claver Hachimana, n'umuntu wanashaka abo yashize muri komite yiwe atari uko yarabazi, kuko jewe namumenye umunsi anshira muri komite yiwe, no kuvuga imbere yaho n'ukuri ntitware tunazinanye. Mugabo yararetse umwe wese arashobora gukora ibikorwa vyiwe mu bwisanzure ntangere, hanyuma atubera novuga umuvyeyi mwiza, hanyuma aduha intumbero, hama natwe turakurikira. Rero bisanzwe iyo hejuru hameze neza hagashobora gutanga intumbero, ibikorwa bica bigenda neza. Rero n'ukuri mu ndongozi za FEBABU n'ukuri tumeze neza cyane, kandi yego nivyo birashobora gushika ugasanga hariyo ikicanke kiriya tudahurizako, mugabo igihambaye nuko twese twaje dufise umutima umwe, intumbero imwe yo gusubira gukinisha basketball. Murakurikirana cyane peut-être imyiteguro kubera mutunganye higanwa, bien sûr mutunganye higanwa y'imigwi bazo y'imigwi, donc ihiganwa rigigwa n'imigwi izoba iri muri iryo higanwa. Peut-être nturi umuntu akurikirana cyane iby'imigwi muri mu buryo bwo gutunganya amahiganwa, ariko ndaze murabikurikirana n'ivyanyu muba muza amaklebe. Ku muntu agomba kwibaza ishusho ya championa y'uno mwaka buca itangura, wo mubwira ko ari ishusho imeze gute, imigwi yiteguye gute, umuntu yo kwitegeki? Unaravye ku bibuga bitandukanye, ukaraba ndiko ndaraba nka zijya nkino z'amajonjora twise Road to VBL, ijya migwi ine yashoboye gushika muri VBL. Urabona ko ari abana b'abarundi b'imiyabaga, abana très physique, abana bagikomeye, bafise ishaka ridasanzwe. Rero abo bana ntimwibaze yuko bazoba baje gutembera muri VBL. Ndababwiza ukuri kuko ubuhinga nababonanye ukuntu bashuta neza amanota 3 amalance, turizera yuko bazokora ibitangaza muri VBL. Hanyuma iyindi migwi nayo muri VBL yari isanzwe mu yaragerageje kwikomeza, haraba ya Mercato, abakinyi bava mu migwi baja mu yindi, abandi bava mu yindi baja mu yindi. Abanyamahanga muhagiye murabibona ku mbuga, imigwi ifise ubwo buryo yagira bazana, no kuvuga ko izoba ari higanwa ryuguruye. Ihiganwa ryuguruye hazoba harimo umunyamahanga kandi hazoba harimo n'umurundi.
nibaza yuko nukuri bizoryohera abakunzi ba basketball cyane kuko nabo nyene nibo batangiye gufata iya mbere no mu bibuga hose bararirimba bavuga bati turakumbuye abarundi mu kibuga rero natwe tuhari kugira ngo abakunzi ba basketball bamererwe neza naco gituma rero mubona ico kibazo cabo cari kibaragishinga twagishikanye hejuru assemblée générale yo ari urwego nyobozi rwa federation baheza rurafata ingingo yuko dukwiye gusubiza agateka abarundi aribyo twavuye dukora atubwiye yuko imbere ya byose yuko mutunganya iryo higanwa muricara hamwe assemblée générale mukavugana ingene bigenda mugatora amategeko agenga iryo higanwa mbega mu mategeko mwatoye hoba hariho twarumvise harabaye mercato twumva igenze neza nizere yuko atamigwi yoba yaragize ikibazo cyo kurondera umukinyi kana ikamubura bivanye n'umwanya canke ikindi kibazo mbega hari gihe tukunda kubona ihiganwa igice ca mbere giheze batanga kandi kadirisha gato yugira bagura abakinyi mbega cyo kintu kizobaho canke barakibangiriye amategeko arabirekura yuko fazale iheze imigwi ishobora kwiyongereza ingufu kuko baba bagiye mu yindi faze idasanzwe ivyo rero nk'uko bisanzwe bikorwa hose naho nyene bizoba ku mukuru canke uriya azobona yuko akeneye ingufu hari umugwi ushobora kubona yuko effective usanga yari sawa atakibazo aho urumva nta ngorane mugabo ivyo vyama biriko biraba surtout mu mahiganwa yose atandukanye turetse na basketball rero twizera yuko uyu mwaka tuzobona ubudasa bw'umwana wo murundi uyu mwaka n'umwaka abarundi bazogerageza kwigaragaza naco gituma rero dusaba abakinyi ko no kuri bo kongereza ingufu kugira ngo ivyo abakunzi ba basketball mu Burundi baririye basavye ntibaze baze hama ngo babe desu kuko urabizi nego nivyo abanyamahanga babatwara ibibanza kubera bobo babona babaguzwe n'amahera menshi arashobora kuba ataruko musumvya cyane mugabo kubera aba yaraguze amahera menshi umuguga cukitegereza kurondera kumuronderamo umusaruro ubu rero no kuri nahabo ho gukora cyane kugira ngo baze batwereke ibintu byiza Moses uri uvugira federation y'umupira w'amaboko basketball ariko uburyo Burundi si bunini cyane ibibarizwa mu zindi sport ububizi nk'umusportif imbere ya byose uri umusportif hari jambo rikunda kuvugwa ngaha ko basket ari yo sport iri successful mu buryo bwa novera uburyo bwo guhurumbirwa ndetse n'ibyo abantu batanga bemera gutanga ndavuga nka kujya kuntu iyo byabaye oblige nyene ko nitike ija hejuru gatoya uburyo biba byoroheye abantu bererekana ko sport yanyu iyoboye ngahi wacu mu kuba ari sport iri ikomeye uri kuraraba nabo banyamahanga uvuga ni basket yonyene ikoresha abanyamahanga noneho byageze ahantu equipe ziba zishobora gukoresha hafi 100% ku buryo namwe muza n'iryo tegeko ryo kuvuga ngo ya ahubwo reka to limit mu yandi ma sport ico ntibaciyumvira kuko nta namigwi yindi ishobora kugira gwera muri football ntibiriho vyuko nk'iryo tegeko ntiribaho kuko nta nimigwi ishobora kuzana abanyamahanga iyo nivo nibarayishika kuko iyo abari yindi ntambwe umuntu ashize iyo ntambwe mwe mushitseko iyo success muriko uko kuntu umuntu ashobora kwiheza hirya no hino akavuga ati basket by'ukuri hari ikintu kinini cyane imaze gutera imbere isumba yandi ma sport mwebwe nk'abantu bari mu buyobozi bwa basketball mutunganya iyo sport by'ukuri iryo jambo ribagwa gute muryumva gute mu matwi yanyu riba riryoshe mu kurugero rungana gute mu bisanzwe iyo basketball ihurumbirwa n'abantu benshi biratunezera kuko kekepa ni image y'igihugu ibiri kirasohoka nimba muvyibuka neza igihe umugwi wa Dinamo wagenda muri bar ukagera kuri rya phase yagezeko bari basigaye mu kibanza cy'idarapo y'u Burundi bahashira idarapo ntibagiye wamenga ni idarapo ya Malawi
hanyuma baraheza baravuga bati no hari ikindi gihugu cita Burundi no kuvuga ko vyumvikana yuko hari n'igihe bakoresha na drapo ya Burkina Faso mugabo vyaratinze aho bashiraho idrapo y'u Burundi no kuvuga basketball yaratumye n'inzego canke n'abantu batari bazi Burundi babumenya biciye mu mugwi wa Dinamo kuko ntibavyumva hariho n'uwigeze kuvuga ati none mbega kijya kibuga tubona aho bavuga ikibuga ca departement aba bakinyi nico bakinira ko bakagera kuri no gwego bakina umupira nk'uyu no kuvuga yuko rero nivyo harashariho byinshi byo gukora mugabo urabona neza yuko basketball yacu iri kiratera intambwe ni naco gituma rero twiyumvire mbega ko urunani rusohotse gwitwara neza ko New Star isohotse yitwara neza ko Dinamo isohotse yitwara neza mbere ikagera n'ahantu tukoresheje ubwenge bwacu bigoye no gushika mbega ejo nitwasohora equipe nationale igatsinda ibitsindo bidashoboka ibitsindo difference y'ijana n'itanu kandi havugwa yuko hava y'imigwi ikomeye mbega twebwe tuzoba twarakoreye iki nico gituma rero ubu twaciye tugaruka mu kwihuta cyane gusubizaho umukinyi w'umurundi asubiraro nk'ikibanza subira kine kugira ngo ejo shange higa ejo nitwaronka equipe nationale izogenda ifise ubukomezi nk'ubw'imigwi igenda ifise niryo hangiro rero ni ikintu ciza kiki iwacu muri sport zindi turaza turakuyagisha turaguprofita nyene no mu zindi na sport muri rusangi kubera ko abantu bamaze kubarekurira kwitwa sport iyoboye ya basketball nziza iri successful kurusha izindi ibiborohera muri basket gushikako mu zindi sport hari ababifata nk'ibidashoboka urumva kiki kenshi yuri kuraraba ibibazo iyo uvuze abiga ibibazo muri volley muri basket bambe muri football hehe hamazi ikintu nguburyo wumva ukabona abantu bitwaza uburyo cyane ko ariyo mpamvu y'ibindi byose bidakunda ariko by'ukuri ibangane rya muri basket by'ukuri ikizu bwa mbere n'uburyo nta banga mwo kwibira izindi sport kunzira ishoboka hanyuma uburyo bugakurikira kuko je nico nemera ko hari ibindi bintu bitegezwa kuza imbere yuko uburyo buza nibaza yuko murabona monde ya basket iratandukanye na monde y'izindi sport kuko uwakinye basket nahakukuruka ntayiheba acaja mu ndongozi acaja gufasha bivuze ngo dufundika ko ikibazo ca mbere sport zindi zigira gihera ngaho kandi kiki nivyo no kuvuga muri mu zindi nkino urasanga umukinya arakinye hanyuma yaheza ugaca usanga karere iraheze nyene birarangiye agiye no mu vyiwe ataho bigiye muri basketball uko twabibonye turavye indongozi zose turavye abakoci turavye iki nuko abantu bose baciye mu migwi baguma bayishigikira ndashobora no gutanga n'ubuhamya hariho aba diaspora benshi bari hanze y'igihugu bariko barashigikira imigwi mu buryo budasanzwe kugira ngo imigwi ishobore kubaho no kuvuga rero ingorane usanga mu zindi sport utandukanye na basket mu zindi sport usanga nk'umu president ari umwe hanyuma ugaca usanga abakinyi bose barabawe abakocha staff yose irabawe ugasanga niwe yisopa mugabo muri basketball ko nabibonye nabonye ari abantu baba bari benshi hamwe bagafata ingingo bagatanga isorosoro kugira ngo umugwi bigende neza rero uri kuraraba rero nko muri twebwe muri FEBA turagerageza kugira ngo dutunganye ihiganwa rimeze neza ni naco gituma ubona kumbure turonka n'aba fans benshi kandi turabashimira cyane kuko nukuri baratweretse ko badushigikiye naho twatanguye nabi twarashoboye kuronka uburyo buhagije kugira ngo dutunganye amahigwana neza kandi twararonse n'uburyo bukwiye kugira ngo turihe amande twari twaciwe igice ca mbere twarakirije ntaguciriyemwo bigeze ubu mu kwezi kwa gatandatu tuzoriha igice ca kabiri
arico kizoba ari igice kinini gusumba igice ca mbere hanyuma rero kandi muriko murabona aho buryo buzova nta oya ivyo nukuri nta kibazo na kimwe dufise kuri ico kuko twaravyiteguriye kandi turiko turajana navyo turabona neza yuko atakibazo tuzogira mu kuriha ico gice ca kabiri ni naco gituma nkuko mwabibonye mu nama ya bose twifuza yuko amatora y'inzego zo dusubirira azoba kare kugira ngo inzego zo bazatowe tujane gushika à la fin du mandat ico kibazo nabo bazoba bakirimwo kugira ngo basanzwe bakizi nabo nyene bakibemwo kugira ngo mu kwezi k'umunani tyo dutanga ibintu bimeze neza biri ku murongo ntihave baducira wa mugani ngo so kwanka kuraga ivyamunaniye nico gituma rero twifuza yuko ino manda yacu ihera turi kumwe n'abazodusubirira kugira ngo ya basketball kwa kundi twayifashe niko bariko tuyisiga uwo tuzoyishikiriza tuzomushikiriza ibintu bimeze neza hama nabakomerezeho nuko tugaruka kuri Vitalo Basketball League izotangura ku munsi wa gatandatu hatekanijwe inkino zingahe ku munsi mbega twarabonye uko hashoka inkino zibiri canke zitatu mbega nibiki mwatunganije kugira ngo wa muntu aza kuraba basketball atoba avuga ati sinaje kubusa nicarira ubusa ndavuga nk'ikintu yoshobora kwiha gufata kugira ngo abaramara wa mwanya ashobore kuraba inkino zose nukuri nababwiye neza yuko mu bikorwa vy'uno mwaka kubera twaronse umwanya ukwiye kwitegura twaragerageje no kugira ngo tubipange neza kugira ngo ihiganwa rize rigende neza kandi rize ribe n'umwanya mwiza ibibuga rero twari tumenyereye dukinira kuri departement gusa mugabo no mwaka hemeje ibibuga 4 aho ndavuga ikibuga ca departement ndavuga ikibuga ca Entente Sportive ndavuga ikibuga ca Sekadem ndavuga n'ikibuga c'Ingozi Kigobe ivyo rero bibuga nivyo bizokwakira VBL birashoboka yuko hashobora kuba journée imwe canke zibiri zizoja mu gihugu hagati kugira ngo abakunzi ba basketball y'Ingozi nabone mu bakundishe basketball babone inkino nziza ziriko zirakinwa ngaye Bujumbura abavuye Gitega abavuye Muyinga abavuye mu Kirundo abavuye Karusi abavuye mu Kayanza eka nabandi bose kugira ngo nabo nyene baze babona ko kanovera tubariye rero hazoba inkino nyinshi kandi izobera ku bibuga bitandukanye nk'ijurne ya mbere hazobera inkino kuri Entente Sportive hazobera inkino kuri departement hazobera n'inkino kuri Sekadem rero nkuko mwabonye muri calendrier inkino zose zitangura saa 3 y'igitondo kuri journée ya mbere izotangura saa 3 y'igitondo journée ya mbere ni ya kabiri tuzora duheza igihe cy'isaha 9 hariho na match zizoba isaha 9 bizovana n'ibibuga n'ingene n'ama match azoba hari uwo munsi kandi rero nk'ikindi tubamenyesha nuko nabigeme nabo nyene bazoca batangura kuva ku itariki 8 kuko nabo nyene murabona yuko hiyongereye imigwi 2 Dinamo y'abigeme na Rezipo y'abigeme yo kukwira imigwi 8 urabona neza yuko nabo nyene tuzogerageza vya bindi twahora tubakinisha kure gose aho badakurikiranwa ubu tuzogerageza kugira ngo nabo nyene tugende turabaha umwanya bagende baracamwe kugira ngo nabo nyene bakine bafise abantu babarorera kuko hajya n'abakobwa no kuri barakeneye abantu babona twasanze nabo nyene babizi kandi waravye playoff sinibaza yuko azosubira gusiba uravye ugwego rwa basketball rwacu yarimwo kandi mwarabonye ko nabaduserukiye muri Misiri nukuri ni hamwe nyene uba wahuye n'ukuruta sino baragerageje barakora ibikorwa no kuri tutagaye na buhoro buhoro maze se wavuze ye yuko hariho imigwi mishasha yo muri interieur ariko nsimigwi yahaje kubera ubuntu bwayo muri road to bar bambe muri road to VBL niho baronkeye itike kandi nyimba ntihenze
harimwe imigwi y'Ubujumbura mugabo iyikalifiye yose uko ari ine yose niyo hagati mu gihugu oya hariho umwe w'Ubujumbura Muzinga ego nivyo Muzinga mugoromba ni 3 kuri umwe umwe w'Ubujumbura bivuze iki kuri football y'inyuma y'igisagara ca Bujumbura benshi baza barafashe ko mengo hariho itandukaniro rinini cyane hagati k'imigwi y'Ubujumbura niyo hagati mu gihugu mu bisanzwe twari twaragize ikibazo kujya kuntu ama Ligue B mu ntara atari kwarakinishwa rero abana bisa no bari barabihevye ku buryo umwana wese akeneye gukina basketball yacamanuka Bujumbura erega ntimubone imigwi yose ngahiri Bujumbura aba bakinyi bose bari ngaha muri no migwi si ntabwo ari imvukira n'abana bagiye bakira mu migwi itandukanye ya ruguru mugabo kubera yuko ruguru wasanga bataca baronka imigwi bagumamwo kandi bafite tara baca baba oblige kumanuka hariho nikindi aho usanga aya mu gihugu cacu amakaminuza menshi ari Bujumbura ugaca usanga rero kubw'impamvu z'amashure abana baramanuka cyane kugira ngo bige makaminuza atandukanye y'Ubujumbura bagaca baca barondera imigwi baca bakinamo rero ubu murabizi ubu igihugu cacu kigiye kurangwa n'intara zitanu ubu rero no kuvuga nk'ama association yagiye kuzoca yirogrupa atora inzego muri yo ntara imwe no kuvuga harashobora kuba harimwo imigwi ya Kina League B 2 canke 3 canke 4 bazoca bategerezwa kurondera ingene baja hamwe kugira ngo bakomeze umugwi kuko ubu imigwi twiteze yuko imigwi izoba yigenjeje neza mu ca kabiri izoheza ikaduga hama imigwi izoba yigenjeje nabi mu cambere nayo igaheza ikamanuka ubu vyarateguwe ubu rero vyarateguwe twizera neza yuko ubu ata mpamvu yuko League B idakinishwa ni naco gituma la FEBABU igiye gufata mu mugongo les académies mu ntara zitandukanye kugira ngo mu biruhuko yaba biruhuko bitoyi canke ibiruhuko binini baze baratunganya ajyama championnat entre ama académies nko mwabibonye uheruka kubera bajya abana nyene nibo baheza bakaza gukina mu Ligue B abashobora kudetecta amatara bakayabona bakabatora bakabaforma kuko abo nibo baheza bakazoza mu migwi itandukanye yo mu cicaro ca mbere rero ruguru basketball iriyo kandi turizeye yuko uboho bagiye kuja hamwe intara zitatu zine zigiye kuja hamwe turizeye yuko hazoshobora kuvayo ama equipe akomeye cyane gose mwatubwiye yuko mwatunganije VBA ku matera atandukanye ndetse no mu gihugu hagati bazogenda mbega muri Assemblée Générale mwagize muri Federation mwarategekanije kwavuga muti uno munsi hari ikibazo cicerekeye ibitoro byo gushobora gushika mu gihugu hagati mbega FEBABU hari cyo yategekanije nkuko tuvyumva muri football bavuga bati hari uburyo butegekanya buhabwa umugwi kugira ngo ayo ma déplacement azoba ntazobagore bashobore kukongera ko duke ariko hari utwategekanije twatanzwe na Federation mu bisanzwe ni bihagera tukabona yuko bibereye yuko inzitizi ari nkeyi kugira ngo dushobore gukinira ruguru ivyo Federation ntizo bikora yonyene izo kuko yamishira imbere ikiyago yamishira imbere kuyaga nabo vyega nta kibuza ko FIBA bizokwegera abarongoye imigwi hanyuma bavugane ndazi ico bazoba bayaze nico kizoheza kigafatirwako kugira ngo bashobore kuja gukinira ruguru tukizera yuko ibibazo by'ibitoro ejo canke hirya ejo bishobora kuzohera murabona ni imisi harimo agahembwa aho ubona yuko n'amasaso ariko arabitanga twizera yuko mu mezi 2-3 imbere gutyo bizoshobora kuba byageze neza kumwa hanyuma tugaheza tukaraba yuko na public ya ruguru yifuza kuraba basketball yifuza kubona nk'ama match akomeye bifuza kubona abakinyi barabumva batababona turizera yuko nabo bazoshobora kubabona hanyuma hari ikibazo Yves yabajije ati mbega ko kuri izo nkino ko mu mwaka weze mwari mwiteguye ku buryo abantu barashobora kuza bakahirirwa
ugasanga barafise akavuna musase mwe mwategekanije nukuri ivyo ntitwereka ko vyumvira kuko turazi yuko basket ari passion hari umuntu ashobora kuroba match 2-3 atahavuye rero abajejwe kudandaza ibifungurwa abajejwe kudandaza ibinyobwa bose bazoba bahari kugira ngo umuntu wese azoshobore kwifashisha bivanye n'ico zoba yatekeye ni naco kibazo nari nshikiriye kidi ihiganwa haraza go abafatanya bikorwa bashigikira ihiganwa nikimenya amenya niyo mpamvu yitwa Vitalo Basketball League mwaka weze twarabonye benshi batandukanye bayobowe na Brarudi biciye muri ico kinyobwa cabo ca Vitalo uno mwaka mutanguranye nabo gute harakarusho paraporo ivyabaye mwaka uheze mubona by'ukuri ko nabafatanya bikorwa n'amasosiyete ari karahurumbira Basketball League ayibonamwo inyungu icambere cyo tubamenyesha yuko ubufatanya bikorwa na Brarudi bubandanya kuko nico gituma championa yagumye yiswe Vitalo ko turacafitanye amasezerano nabo kandi twagira tubamenyeshe yuko ibikorwa n'ukuri badushigikirana byinshi cyane kandi n'ukuri biratunezereza gose haro nibindi bikorwa bemeye kudufasha muri uno mwaka bitari bike ivyo rero n'ukuri tukabishima kuko nabonyene urabona neza yuko bakeneye yuko bateza imbere urukino rwa basketball hariho nabandi ba partenaire hariho ama assurance yifuza gukorana natwe no mwaka hariho ama banki yifuza gukorana natwe no mwaka turiko turabitunganya neza mu minsi ngira muzobona tubimenyesha rero tugira ko duhamagarira nabandi bafite ibikorwa bitandukanye bakora kutuyitura kugira ngo nabonyene tubafashe kuko urabona basketball ni higanwa rirabwa n'abantu batandukanye abenshi usanga hari abakozi ba leta hari abikorera utwabo hari abantu bari muri monde privé rero birashobora gufasha kugira ngo nabonyene ibikorwa byabo bibandanye bigenda neza nuko Moise nivyo hari vyinshi bigufatira imbere yuko tukurekura ushoboye kubandanya ivyo usanzwe ukora mbega nigiki uhamagarira rira abakunzi wa basketball ku munsi wa gatandatu bitunganije gute hari nkini zihe zizobera hehe usubire ubibutse kugira ngo dushobore kurekura ubandanye umurimo wawe nkuko nama ndabivuga nimba basketball mu Burundi kinwa ni kubera abarorerezi kuko abarorerezi barashigikira imigwi ya mu buryo budasanzwe kandi barashigikira na federation kugira ngo ibikorwa bibandanye bigenda neza ni naco gituma rero tusubira kubahamagarira kuzoza ari benshi ku bibuga kugira ngo bashigikire imigwi yabo nakarengo nta utamba yirorera nabajya bakinyi ijya nivo babagezeko ata abantu baza kubaraba ngo bakomera amashi babatera intege ndazi neza yuko ijya nivo itokunda rero imigwi inkino zitegekanije muri ro weekend ku munsi wa gatandatu itariki imwe igihe cy'isaha 3 kuri Entente Sportive hazokina umugwi w'urunani na Aigle Noir hanyuma kuri yo saha nyene saa 3 Jimkana na Muzinga bizotana mitwe kuri département igihe cy'isaha 5 kuri Entente Sportive tuzobona umugwi wa Kerne ukina na Remesha hanyuma kuri département isaha 5 nyene umugwi wa Young Eagles ukina na New Star igihe cy'isaha 7 kuri Entente Sportive Lion team yo mu Rumonge izohuza ubwaye na Tigers imakamba hanyuma urukino nibaza ko zarundiriwe n'abantu benshi kuri département 13h Dinamo ikazucitana mitwe n'umugwi wa Lezipo ni match nziza nizo nkino zizokinwa ku munsi wa gatandatu ku munsi w'Imana naho saa 3 kuri département des sports Muzinga izokina Young Eagles saa 3 kuri Sekadem Aigle Noir kine na Dinamo saa 5 kuri département des sports New Star izokina n'urunani hanyuma saa 5 kuri Sekadem Lezipo ikine na Lion team saa 7 kuri Sekadem nyene Tigers ikine na Kerne
hanyuma saa hindwi kuri departement Remesha ikine na Jimkana. Aho rero tuzoba turangije journée ya mbere ya kabiri ya kabiri ino journée ntazo muri intérieur zihari. Oya mu bisanzwe match zo muri interieur muri phase ntiziriko turazitegura tuzogerageza tuzicishemo nko muri phase turi naho nyene nitwabona yuko bishoboka tubona ko bishoboka twamaze kuvugana nabo vyega tukabona yuko atantamba bizotuma izo nyino zitoba tugoma tubanze tumenyereze ngaha turabiko ngaha biriko bigenda neza hama nitwabona bikwiye kandi bikene bishoboka tuheze turabingene tosimbira mu gihugu hagati kuko irya association y'Ingozi ni association isanzwe yitwara neza cyane ni association yama iri ku mwanya kandi n'abarongozi bayo no kuri turabakengurukira yego iyo association zikora neza namwe biraborohe yego wari wigeze kuvuga akantu k'amatora ategekanijwe ryari mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka hazobanza habe amatora muri izo ntara nshasha zigiye kuba ko zotegezwa kugira indongozi muri ubu buryo bushasha bw'intwara commission électorale ijeje amatora muri Febabu yashizweho muri Assemblée Générale iheruka nizo tunganya amatora y'ama association hama iheze itunganye n'amatora ya Febabu azohava kabajyari amatora ya Febabu zoba mu kwezi kwa gatanu hanyuma rero inzego zatowe zice ziherekezwa n'inzego zihari gushika mu kwezi k'umunani manda iheze baheze rero bashikire biroroshe guhindurira ubuyobozi bwa federation mwihiganwa hagati kumengo bari bakwiye kuba ari bo basozera oya mu bisanzwe ni nuburyo twahisemo kugira ngo amatora azagende neza cyane kuko turifuza yuko umupresident mushasha atoshika mu bintu atari ko arabona neza twifuza yuko rero amatora aba mu kwa gatanu hanyuma ubuyobozi bushasha bukajaho hama wa mwanya wo kurindira tukajana nawe tukagenda turamwereka romize reprise zikagenda ziraba ku makomisiyo atandukanye mugabo antre turiko turakora turiko turaheraheza championnat ku buryo abazoba bavuyemo kameme bazobe bashoboye gukora ibijanye ivyo bategerezwa gukora kuko nkuko mubizi hariho abo abantu batandukanye twagiye dusubirira tutaronsa amaromize reprise usanga ucutangura A0 kandi hariho igikorwa cyariko kirakogwa c'est une façon rero kugira ngo abazoba baje ntibaze bagwe mu bibazo twaguyemwo ahubwo baze babone ibikorwa turiko turakora tujane nabo ayo meza birameza 3 hanyuma baze bashikira uburongozi ibintu bimeze neza cyane urumva icyo kintu ni integuro nziza cyane gose kuko iyo umuntu musubiriye hari igihe ushika ahantu ukavuga ati mbe Moyize yabikora gute mbese babyita kumuacha kwenye njia panda ariko mujanye mukaba mwicaranye ejo kamwereka uti ibintu bimeze gutya iki aba ari ikintu ciza cyane gose adugira ko nibaze yuko twoshimira cyane gose president wa federation ingene kora bitunganya ni n'umushinga na muntu azi kubitunganya neza tumushimira uze kumva tumushimira kuri ico kintu gose rero Moyize turabizi yuko ari benshi bagukeneye reka watubwiye vyinshi tugushimire cyane gose kuno mwanya tubifuriza n'intunganyo nziza ya Vitaro Basketball League ego no kuri sinogenda ntashimiye radio Buja FM ibikorwa mukora biraduhimbara kandi biradushimisha turashima ukuntu musidukana niyo nka gukurikirana ibikorwa vya Febabu amamaci eka n'amanalize mukora no kuri arateye igomwe kandi turabateye intege nuko yakaba yari Moyize avuye muri Febabu aje kutubwira ivya Vitaro Basketball League nuko tumwurenze imitwe y'inzoje tugaruka tubandanye n'amakuru twaturukanirije